abana bagendana ubumuga twe turashoboye kandi turifitiye confidence kandi impano turazifise haba muri football no muri music hose turiyo hose dusangayo kandi bijya bintu umwe wese akora ujya yita ngo arafise impimba byose bikwiye ivyakora natwe turabikora. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'u Burundi abakinyi 15 basanzwe bagendana ubumuga n'abandi bagera kuri 6 babaherekeje nibo bafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Misri ku muhingamo wo kuri uyu wa kane bakaba bitabiriye inkino zo ku mugabane wa Afrika kubasanzwe bagendana ubumuga. Yaba kizigenza uwo mugwi abamenyereza eka ndetse mbere nabo bari babaherekeje ngo icizere ni cyose ko bagiye kwitwara neza muri zo nkino. Iba yujyambere mu guserukiragihugu abagendana ubumuga muri football ubwiye nserukiragihugu twumva neza cyane ibyishimo ni byinshi ku gihugu duserukiye. Umwanya mwafashe muri ko murakora imimenyerezo irakwiye kugira ngo muze gutanga intsinzi ku guserukiragihugu neza cyane. Umwanya urakwiye, imyimenyerezo twarateguye neza, abasore bacu barakomeye neza, nta ngwara nimwe bafise, twabasore bakomeye twizeye na twebwe twagiye nyine guserukira igihugu abarundi bene wacu babiteze kwitsinza. Manirakiza David Kizigenza umugwi nserukiragihugu mwitabiriye ku nshuro ya mbere ihiganwa guye ku mugabane wa Afrika, mbega muyumva gute? Twumva neza bema turaryoye kandi turizeye ko tuzozana intsinzi kabisa. Imiliyoni 12 zisigaye mu gihugu cy'u Burundi zihanze amaso mwebwe, ubutumwa nka Kizigenza uhaye abarundi n'ubu. Ubutumwa mpaye abarundi vraiment ntibave biyumvira ati ngo bajya bamugaye ngo bagiye gufinato, oya tugiye kuzana igikombe kandi ni ngombwa kabisa. Bazotegera mbenga ku ya ipote vraiment bashima bakinguka ko tuzanye igikombe gikwiye kandi kije amategeko kabisa. Ugiye kuraba mugiye mu gihugu ca Misri naco categuye zino nkino kandi musanzwe muri mu muce umwe nabo ntabwo mufise nk'umugwi serukiragihugu. Nukuri nkuko turi mu serukiragihugu vraiment ntabwo badufise nta nkeka ntabwo numwe dufise vraiment turi prêt turi gadu kandi tugiye igikombe turizeye ko igikombe kizoza nka mu Burundi. No gukenguruka kubera basanzwe bazi yuko umwana agendana ubumuga kumubona asa nkuko uri kurambona ni ikintu bari bazi yuko kidashoboka. Umwana agendana ubumuga kumubona yuko ari mu kintu runaka nawe ari karagaza impano yiwe. Abarundi benshi ntibarakanguka ntabwo abajournaliste nkamwe yegenda bakengurukiye cyane kubera mwagoye mukaza mukava zavire zahehe mugashika ngahanya ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye mukaduherekeza mukaza gushigikira babana batari bazi yuko boshigikirwa bagendana ubumuga. Novuga ro yuko abana bagendana ubumuga twe turashoboye kandi turifitiye confidence kandi impano turazifise haba muri football no muri music hose turiyo hose dusangayo kandi bijya bintu umwe wese akora ujya yita ngo arafise impimba byose bikwiye ivyakora natwe turabikora. Muravye ibihugu muri kumwe mu muce umwe ntabwo badufise kubera abo tugiye guhura nabo nyine bagendana ubumuga. Ntabwo tugiye guhura nk'abantu nka twebwe, tugiye guhura n'abandi nabo nyene bagendera ku mbago nka zimwe ziwacu. Tuyandi tugiye guhura n'abakina football nk'ijya yiwacu. Abamenyereza bacu barabyigishije, barabinonosoye, baratwigishije bijya nyene nabo bizi. Nta kibazo twe tufite. Bavuga yuko burya umuntu yiyumviriye icyumviro cyo kuvuga ati mu Burundi dutanguze Imana imbere muri vyose. Novuga yuko ari Imana mushobora byose yavyikoreye. Kuko biratangaje federation imaze igihe gito umwaka umwe ikaba iserukiye igihugu mu nkino za Afrika. Tutege imidari cyane gose ubunya muduherekeje mufise akanyamuneza niko n'ubundi muzoza kutwakira mufise akanyamuneza. Muri zo nkino zigiye kubera mu gihugu ca Misri, Uburundi bukaba buri mu muce umwe n'igihugu ca Cameroon, Nigeria hamwe na Egiputa. Izo nkino zikazotangura ku igenekerezo rya 19 Rusama uno mwaka turimwo.